nimumbwira nka wa muntu yasanga mu biro akambwira abamuroga ngo nakayarandaza akacambira n'izina ry'uwamuroze ni none uramugira impuhwe uramuhezagira ngo unyaguhanga uko yamuhanze ndamuhezagira gute nyaguhanga nteka mugenzi utangwe gutukana mwipfuza bibi wugururiye amadayimoni wuguriye shetani izo n'izobereye irabizobereyemo ikikokeza kandi umaze kumuvuma kumupfuza inzigo bandi kumubwira inzigo bandi bawugura amadayimoni bawukanye Yesu mu buzima bwawe nubuka ibyaha bya Yesu mu buzima bwawe kubyagiza Yesu nawe ndagira amashetani y'indezi nge nasambo ngo natsindwa nabyo ko ari guhereza imiryango yanyu kahise kukana kaza guheza abanyu bose ukaragiza Yesu mukabigura Yesu mugabo karitongeye gutangura kubyagiza Yesu mu rugo rwawe no kuvuga imbabazi imbuwe urukundo n'ikigongwe nicyo kwimika Yesu kurazi gapata udutabare nte ngurumva nagiye kudandaza usanga agahanga k'impene bahimbuye bakuye ko inyama hama agahanga urashyiraho ndandariza ngo hanyuma ngo bukenaho usanga amagufi iruhande y'umuryango wanje hanyuma cyambwira wundi washyira umwanda mukuru urabyumva ndapfuye rero bagomba banyica namubwiye bikurikira mwana nuzi utega ubwoba rivuye hanze uratega ubwoba ikikwica ni mu gihe wowe uzogenda mu bapfumu izo wizaniye ukuye mu bapfumu mu barozi batandukanye ubwoko nyine bw'abapfumu izo rero ndagutera ubwoba kuko bifite ububasha wazemereye. Haleluya haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Mutima w'Imana twinjize mugambi wa Kristo tugire twinjize muri Kristo umwana w'Imana nzima. Byo mwana waje kumira kuri Kristo. Byo kuborode n'abagaba bitunganya bakamurondera. Byo kumurondera umutima wacu wose. Kaze Mana mutima mweranda. Tuyoborere Roho Mutagatifu, tuyoborere wewe Roho Muhozi, twereke inzira wewe tuyobore Roho Mutagatifu, tuyobore wewe Roho Muhoza, twereke inzira wewe twasezeranijwe kukwani Imana nasezeranye ucamweranda wasezeranye guhabwa Imana Mana umuhereza Imana Mana umuhereza Yesu Mana bakwizera Mana data Mana nasezeraniwe ese gusezeranye guhabwa Imana muri wewe Mana yanje ese gusezeranye na mucamo guhabwa Imana ubu dawe warakoze dusezeranye kuduha mutima wa mweranda aduha Imana aduha gusa n'Imana aduha guhezagira nk'Imana aduha igigongo nk'Imana mutima do warakoze Mana data twizina ryanjye umucunguzi wa Yesu Kristo. Ngo Mana mutima mweranda wuzi imitima bakwemera gira ku rukundo bagufitiye komera muri bo nk'umuro waka tumuzirikanye bo nta kitazore muzohindura n'isi Mana wakwije ubwe bwakwemera umuco wa Mana mutima mweranda gira umuzirikanye mwiza tubasha gutegera ivyiza ko tubere muhoza dusimba aduhimbara izo turabigusaba kubeza Kristo n'umukama wacu.
mukama amajambo yanje mu bubasha bwawe muca mweranda atahurwa mu bubasha bwawe mwana yanje yashikira abantu mu bubasha bwawe nuko rero abantu isinzi baravyumva aho Yesu ari Yohani Batista amaze kwicwa yicwa na Herode. Yesu yavyumvise aja mu bwato agenda ahantu mu gahinga uko wenyene abantu isinzi baravyumva bamukurikira n'amaguru avuye mu bwato abona abantu isinzi bamutera ikigongwe atarakiza abaho bagwaye bamutera ikigongwe arabaraba bamutera ikigongwe arandaba nkamutera ikigongwe arabishengero ryiwe ikamutera ikigongwe c'Imana mukizwa n'imbabazi z'Imana n'impuhwe z'Imana. None rero abantu b'Imana rero tuzirikane gatoyi ikigongwe c'Imana n'impuhwe z'Imana zihebuje. Umunyempuhwe araraba Yesu arabona ingorane araba ivyago vy'abandi araba ivyago vy'abantu vy'igihugu ciwe arabaraba kubera impuhwe ziwe arabaraba abona abantu bumva ko bazi ko ndabo zitagira umwungere yumva agahinda arabaraba. Yesu rero abazwa n'agahinda ku wundi n'umunyasamariya w'imbabazi arandaba nkamutera imbabazi kuma Pawulo mwenda avugishwa n'Imana atubwira natwe mwatandikanya Roma 13:5 nezerwa hamwe n'abanezerewe muje mu hamwe n'abari mu marira kubabazwa n'umubabaro w'ubundi usa n'Imana wajwe n'ukubunda babaye usa na Yesu ngo arabara bakamutera ikigongwe agafata ingingo y'ukubatabara ntugire ngo naka hari umwagije ngo naka ntabereye impuhwe ngo ujya turamuzi ngo ari gito nta muntu n'umwe atabereye imbabazi atabereye impuhwe z'Imana maze Imana zishika mu kuzimu ndibuka Mana ngena gushaka mwanzi w'Izaburi 103 ngo kujya ku burasirazuba hari kure y'uburengerazuba ngo ndikine imbabazi zawe zingana Mana yanje kujya mu buraruko hari kure y'umano uko n'imbabazi abazingana ariko imbabazi zirahebuje mwami wanje naho zigegwa Mana yanje arabaraba nta n'umwe atabereye imbabazi imbere y'Imana imbere y'Imana twese turabereye imbabazi z'Imana ziratanga zirahindura neza dusanga tubona ibintu navyatse mu gifaransa la compassion défie notre manière habituelle de percevoir. Imbabazi impuhwe zirahindura ibyo tumenyereye kubona abantu kubona ibintu. Umuntu wese akeneye gutabarwa n'uwo ari we wese n'umwasi wawe ni wewe ni jewe n'abantu bose. Imbabazi z'Imana zirarengera imipango yo guharura ngo mbega ninamugira neza azongirira iki none ikazongera iki n'imipango y'abana ba muntu. Umwe wese akeneye gutabarwa n'Imana. Uko Imana imeze niko yamye nuko mu gitacyungu igaye cy'itatu na kane 60 Imana ivuga ati Imana yuzuye impuhwe sinkaza gushavura nkazimbabazi. Izo mpuhwe z'Imana izo yamenya kuva kera muravyibuka ibwira Musa mu gitacyunguka ngo numvise abantu bajagore Misiri fasha ingingo kuza kwabohora nawe yetarara ishengero rikamutera ikigongwe.
ndibuka abandi b'Imana Faustina Mweranda ndetse na Jean de la Croix n'ahandi Mweranda umusaraba. Nguyu muntu afise gushaka na bukeyi ngiye yaza abonye gushaka na bukeyi umuntu afise mumuntu gushaka na bukeyi kandi je vois un minimum de bonne volonté dans une personne ngo nta na kimwe kimubuza kugutabara kugukiza arahebuje. Imbabazi rero ntiziraba ngo naka n'umugorosi nakafiye gufashwa oya. Imbabazi bwa mbere z'Imana zirakumunaka umuntu nawe uri umuntu namubwira imbabazi rero. Umuntu n'umuntu bayobe asonza nkawe ntaguhanze agorwa nkawe acumukura nkawe ashaka gukundwa ashaka kubahwa umuntu bari wese umuntu par umuntu. La compassion mène à considérer d'abord notre humanité commune. Turabana twese turakene gutabarwa no kuduzwa n'Imana. Nukuvuga rero imbabazi ziza kure cyane zarengeye kure izampanguhe ndagakoranje wewe jewe nkiri muto twari twahunze ahari mugwirindwi na kabiri. Hanyuma rero tungira kure nyuma imusozi Tayinanzego. Hanyuma barampa ikigori cokeje hanyuma hari uwundi mwana twangana ambwira ngo mbegera ndamuhereza urutete uru rumwe ngo ndakijya jenyine. Hanyuma nawe haragera yuko bamuhereza ikigori ciwiwe. Hama naje ntibampa nza kumusega mbega yashana unda guhereza urutete rumwe wampaye nawe iyo ndamuhereza byinshi nakonka byinshi. Urumva sinipangu kurimo sinipangu simparura. Urumva la compassion mène à considérer d'abord notre humanité commune et va au-delà de la possibilité de l'amitié, de la réciprocité. Si vraiment mbega zombiki nawe oya kimwe gusa nuko turabantu uko akeneye gutabarwa arakeneye gutabarwa Mana we arakeneye kumvirizwa arakeneye ko umuntu nawe yakigwa umuntu wese akumva ko arindiriwe kire désiré attendu umuntu ko arindiriwe kandi kakundwa. Impuhwe kandi zirahindura ngere tubona ibintu tubona kubona Imana uko natwe Imana tubona kubona Imana kubona isi bande uko na Imana uko Imana ibona isi. Yeza we isinzi rikoranye mutera ikigongwe atarakizagwaye baho. Nico gituma abantu b'Imana umuntu agira imbabazi asa n'Imana. Abakurambere mu kwemera bawe la compassion et l'imitation Dei, la compassion et l'imitation de Dieu. Ukugira imbabazi no kwigana Imana no gusa n'Imana. Nje ko nari ndababwira hamwe nababwira kwikingira uburozi n'amashetani. Umuntu agira impuhwe asa n'Imana n'abakurukira uburozi busambukira he mu kirere ucaga gushikiriye uca gusanzara nitegeko kuko gusa n'Imana usikirwa ngo n'Imana mutima ngo n'Uwimana usa n'Imana. Umuntu agira imbabazi yigana Imana asa n'Imana. Umuntu agira impuhwe yigana Imana asa n'Imana. Ntuzuvyibagire muntu. Imbabazi ngenda zimushimira ni mujaja nabo mu gitacunga cy'itatu gatandatu ngo umukama aca imbere yiwe avuga ati ndumukama akimbira Musa ndumukama Imana nyene impuhwe n'imbabazi itihutira gushavura yuzuye ubuntu
nanjye mukabona ko ashaka kumera. Bantu b'Imana, iyo umuntu n'abakuru k'uburozi umeze gutya amashetani uko yakurikira nawe ugahezagira, urumva ni nka misi warungitse cyo bisambukira nawe ugatuvuga antimisile, uko uhezagira ni antimisile isambukira mu kirere, nawe ugahezagira uragasaza uhezagira ugapfa uhezagira, hano ujya upfa utsinda. Nuko rero umukamara arahamagara guca Imana rero ngo gise nawe nicyo dusanga mu gitabo cya bene Levi, igitabo cya bene Levi bwa 15:36-37 niko Imana ibwira bene Isirayeli. Igitabo cya bene Levi bwa 15:36-37 ngo mwene wanyu niyakena akabura ikimutunga ari hafi yawe uramufasha, aheza iwawe yinyamukira cyangwa umwatsi w'indaro, ntuzamurondere ko inyungu cyangwa ngo umurye ku bwenge. Urubaha Imana hari na mwene wanyu abi wawe, ntuzamugurana amahera yawe urondera inyungu, ntuzamuha indya zawe urondera kumwunguka ko. Hezagira muri abana baje guhezagira bana muhezagiro niho musinda. Nimumbwira nka wa muntu yasanga mu biro akambwira abamuroga ngo nakayarandoza akacambira n'izina ry'uwamuroze, ni none uramugira impuhwe uramuhezagira ngo nyaguhanga uko yamuhanze ndamuhezagira gute? Nyaguhanga ntekamugenzi utangwe gutukana mwipfuza bibi, wugururiye amadayimoni, wuguriye shetani izo irabizobereyemo ikikokeza karimaze umaze kumuvumira inzigo, bandi kumugira inzigo, bandi bawugura amadayimoni, bawukanye Yesu mu buzima bwawe, nubukivyagisha Yesu mu buzima bwawe, kuvyagisha Yesu. Nari ndagira amashetani y'indezi nge nasambe natsindwa nabyo ko ari guhereza imiryango yawe kahise kukana kaza kayiguheza abanyu bose ukaragiza Yesu mukabigura Yesu mugabo karyongeye gutangura kuvyagiza Yesu mu rugo rwawe no kuvuga imbabazi mbuwe urukundo n'ikigongwe nico kwimika Yesu. Aho mwico gihe bagomba bagire gute? Ibishoboka nta mashetani agusambura. Bana mbere mu kwezi guheze baraje bambwira basanga mu biro kurazi Gapati udutabare ngurumva nagiye kudandaza usanga agahanga k'impene bahimbuye bakuye ko inyama hama agahanga ubashyiraho ndandariza ngo hanyuma ngo bukeye naho usanga amagufi iruhande y'umuryango wanje, hanyuma cyambwira wundi washyira umwanda mukuru urabyumva ngo ndapfuye rero bagomba banyica. Namubwiye kurikira mwana ntuzi utega ubwoba rivuye hanze, uratega ubwoba ikikwica ni mu gihe wowe uzogenda mu bapfumu, izo wizanye ukuye mu bapfumu mu barozi batandukanye ubwoko nyine bw'abapfumu, izo rero biragutera ubwoba kuko bifite ububasha wazemereye kandi wagiye mu isezerano. Aho rero izo bitinya nayo izoya izakuzaniye humura mwana humura, ibyo ni iterabwoba ry'amadayimoni, ibyo ni iterabwoba. Niho namwibutsa ntuzirezo avuze muri Mariko 7:14 kwandanya ngo icisha umuntu kimuvamwo nimusubire kugira ubwoba, shira ubwoba kirazira. Twaherekera dusezerana igikurikira, si wowe utinya abarozi bagutinya, kuko wowe nimugira imbabazi Marika muzi wa mweranda acakwana Mikayeli acakwana kugo hejuru Bikira Mariya, abo nabo mwisoni Imana nta burozi namwe atica, nta mashitani namwe adasambura udasanzaza. Humura si wewe kirazira mwana,
icyica umuntu kimuvamwo wowe ntugire ubwoba. Iryo ni iterabwoba kandi barabikora bashaka abarozi. Iryo ni iterabwoba ry'amadayimoni. Kirazira. Humura muri Yesu. Muntu ukwemera guke ngo mbega Yesu agaruka azasaba kwemera kukiho mu isi. None mudasoma jambo y'Imana ngo tuyizere, tutasoma ngo tuyizere tugire gute? None Yesu arambwira nyibutsa ati icyica umuntu kimuvamwo. Umutima munavyo ivyimbo vy'uburogorogo vy'ubwicanyi vy'inzigo vy'ubusambanyi bigira nabi biva mutima wa muntu. Ivyo rero vyihane. Hezagira basi bawe, hezagira basi bawe, hezagira mwana wa mama, hezagira shira ubwoba, gira impuhwe. Aho ubugira kabiri hazari muzima ndasubiyemo igihe bariko barambaza impuhwe z'Imana ndi mu modoka tuhatuza abakristo bari kumwe bava ngo mbabazi z'Imana ngo zirengeye ubwenge bw'abantu, zirengeye abamarayika n'aberanda. Ndace numva nogurukira mu kirere, ndace nkanguka nazubaye, ndace nkanguka abona ndasamara. Bavyumva ndace nkanguka ngo mbabazi z'Imana zirengeye abamarayika, zirengeye ubwenge bw'abantu, izo zibashikira abana b'Imana nzima binamuka misa impuhwe z'Imana. Ngo mbabazi z'Imana zigaragara muri Yesu mu Karistiya. Aha nyene bantu b'Imana aho Yesu mu Karistiya mwase twasuzuguye, nasuzuguye, nakunze. Aho nyene niho nshirira. Yesu mu Karistiya zayire nafashe minenegwe ngo nibisanzwe ngo nizabana oya yakuwa. Ndibuka Papa Benedicto 16 ariko aravuga yandika cya gitabo ngo Dieu nous est proche, Dieu nous est proche. Imana yatwegereye. Ndibuka amajambo yazirikana tema mwana w'Iyakino yazirikanye dusanga igitabo cy'amateka ku gihande cya 4:7 hari Imana ivuga ngo niki gihugu gifite Imana icegereye n'Imana yacu itwe nk'uko Imana yatwegereye. Tema mwana w'Iyakino arahimbagwa n'ingene Imana yatwegereye mu Karistiya. Sikunyegera gusa ndayirya ndayifungura. Yarose rasiyo y'Imana serasiyo y'Imana barawa serasiyo y'Imana urya Yesu urya Imana ufungure warahirwe mu Kristo w'Eklezia y'Imana warahiriwe ngo Imana yatwegereye mu Karistiya. Papa Benedicto 16 arabandanya ngo Yesu ariko abakora umukate muzima barusha mu ijuru. Abantu bariyonjorera abisera bahunga n'indiye mvuga n'indi yumviriza ngo n'abantu bariyonjorera. Nango ushaka kwigira ko mvuze ko ndi muzima mu Karistiya. Papa Benedicto 16 arabandanya ngo abantu bashaka Imana iguma kure cyane. Ngo bashaka kwibegera ariko nicyo bashatse. Yesu barashatse kunyegera waje gukumbera irasiyo yanje. Mana yanje ndagukunda mwana w'Imana zima, wowe urenga ubugome bwanjye ubusazi bwanje ukanyereka impuhwe zawe kunyegera. Mukama wanje Yesu Kristo warabonye abanyabyaha ubagira impuhwe. Mukama urarengeye amategeko bagira bavuga ngo ni la pureté extérieure, ngo kujya kwiyoza inyuma kugira ibintu mwe n'ivyoya kwisukura. Mana warabirengeye ugira impuhwe. Mana yanje ugira impuhwe. Bantu b'Imana nimuze mureka gukora iciza ngo kubera ko munzi ndi umunyabyaha nasaze mu byaha.
nimuze muri akungera ikugora icyiza nuza gukora icyiza mugenza ngo nuko muzi yuko ari umunyabyaha ihibambiwe wowe uruwera basi wowe umugororotse uramwereka ubugororotse ewe ndibuka Cardinal Robert Sara niwe yavuga ati jewe no kumandi bamubwiye bati haraje umugore muri Cote d'Ivoire aje muri Guinée yaba mu gihugu cya Guinée Conakry yaba uko ngo aza kumwaka amafaranga agomba kuza kuyamuhereza abapartner bikira babana ngo ntuzi kurya mugore ari mu restaurant mu bandi ati none ko yavuze ko agwa bamwivye abo yaraje gusumira umuhereze haba muntu yari kwagenda Iburaya cyane inyigisho Robert Sara Cardinal Robert Sara yake musenyeri hanyuma abura na wa mugore wo muri Cote d'Ivoire nyene ku kibuga c'indege yirasa imivinyu yigirane baravyumva hanyuma ati none ati nitwakubwiye none nabaca yishura ati jewe nufuma ndihenda ndiko ndakora iciza hako ndakora iciza ngasanga nihenze tugira impuhwe basha no kuri imbere aha twese ngaha dukeneye imbabazi z'Imana aho ubugira kabiri Imana iraraba abantu ikabagaburira Imana igaburira abayo ikabakiza nigendera ku mazi niyo nimpumuriza niyo mukiza wanje ni wawe ubonyene urumva ubonyene c'est qui nourrissait le peuple au désert c'est le Dieu de la sortie d'Égypte loué par le psalmiste en ces termes niba ubonyene mbwezi uyagaburira igihugu ciwe uyagaburira igihugu ciwe kiraje niwe nyiragendera ku mazi kumunyereza uriya mirongo ku murongo uruvuga ngo uri Imana ikora ibitangaza waramenyesheje ubukomezi bwawe mu bihugu wararokoye igihugu cyawe ukoresheje ukuboko kwawe urokora bene Yakobo na Yosefu amazi yakubonye Mana amazi arakubonye ahinda agashyitsi n'inyenga zirategedwa ibicu byaracuncuye amazi ijuru rirasirana imyami yawe nayo yarararira kure igihe ijuru ry'umuturagaro wawe byumvikana mu gihugu imiravyo yarabonekera isi yose yaciye itegadwa iranyiganyiga inzira yawe yari mu kiyaga umunyuro wawe wari mu mazi nyamwinshi amakanda yawe ntiyamenyekanye igihugu cyawe aragishoreye n'ubusho ukoresheje ikiganza cya Musa na Aroni umunyuro wawe wari mu mazi nyamwinshi niyo Mana igendagendera ku mazi iyo Mana igira impuhwe ifise ububasha kuri shetani na dayimoni bayo bose igendagendera ku mazi igahanza mu kuzimu kw'inyenga hejuru mw'ijuru kw'isi mu kuzimu kw'inyenga iyo niyo Mana yawe iguhumuriza humura mwana humura yitwa Yesu Kristo umunyanazareti ni mumu ati humura batagira ubwoba iyo ntsinzi ku uruzi ruzana urupfu ni bya Yesu Kristo wenyine yazuse ava mu bapfuye wenyine byawe bose bari bataye byahavuye ibiremezo iyo ntsinzi ku ruzana urupfu uruzi za muri sebuzi ni ibyose kugora kuzazanira aho tumutwe ibisebuzi bagutsindira ibuye bubatsi ataye nicyo cyabaye
ubonye neza abana ku musaraba, ubonye neza umukarisitiya, aho nyene dufata minenegwe, aho niyo njiri irasha, niyo turongera umugisha. Izo mwazima zatumye aza kutugeraho umukarisitiya. Ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye ishimikiro ry'imfuruka izaturike c'umukama, kandi n'igitangaza mu maso yaje. Yesu waracumizwe mu rubavu, hisuka amaraso n'amazi, mu maraso yawe niho dukirira, inguma zawe zaradukijije. Ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye ishimikiro ry'imfuruka izaturike c'umukama, kandi n'igitangaza mu maso yacu. N'igitangaza ko n'imana z'abasaseredoti bampa Yezu umukarisitiya. Mana warakoze cyane, abasaseredoti b'isezerano rishasha, Mana warakoze, Yezu warakoze Mana kuko kunyihereza umukarisitiya. Petero yarabonye ati bawaryize kandi agendera ku mazi asanga iyari, ati bakoma induru, bagize ibisebuzi, bageze kubona umuntu agendera ku mazi, igihume n'ibisebuzi, turapfuye pe, turapfuye, igihume n'ibisebuzi, turabande, turanyitse, turazimira, turapfuye urupfu. Ati humura ni jewe, humura ni jewe. Kumonyene yabasanga muri rya joro yamaze kuzuka ava mu bapfuye. Yohana 20:19. Yesu agenda ku mazi, il marche avec, azango atsindi, marche avec sur les eaux de la mort, ku mazi y'urupfu, azagenda koma pa. Bamubonye rero bagwa mu gahundwe, bagira ubwoba n'igihume, ati ni jewe uhoraho, ni jewe. Petero avuga ati nimba ari wewe, uko kugira ubwoba ukekereza, akekereza n'umuntu wamaze kuzuva mu bapfuye. Petero avuga nimba ari wewe, humura ni jewe, ntugire ubwoba. Petero amusubiza ati mukama niba ari wewe, mbwiriza, ntegeka, mbwiriza. Yavuze ngo ngira nze ngusanga hiyo, oya mbwiriza, come on, tegeka nze. Ndahimbagwa na Augustin Mweranda avuga ngo ordonne ce que tu veux Seigneur et fais ce que tu ordonnes. Ngo mukama tegeka ivyo ugomba, hamucuranga ivyo utegetse wenyene. Mukama urategetse ngo ndakuruhure, humura. Mukama icyo uvuze ntukirangure, humura, maguhumurizwa nawe mwami wanje. Iminsi isigaje muri iyi si sinzose gupfa nzerera mu barozi, abapfumu banyica nabi. Aho ati humura, ntimugire ubwoba. Petero amusubiza ati mukama niba ari wewe, mbwiriza ngusange, ntegeka ngusange hiyo. Petero akamubwiriza ngusange hiyo, ndagusangaho. Ngendera ku mazi. Yesu aragira ati ngo Petero, ingo mwana, kumwe yavuga ati uzonyemera, azokora ibikorwa ngo ndetse azokora n'ibirutso. Ingo Petero agendera ku mazi,
mu nyuma maravye Yezu aramuyaga iburyo n'ububafu agira ubwoba atangura kunyika yibagira kuraba Yezu. Nawe nyakubahwa turaba ingorane zawe n'ivyago vyawe ivyo bica bikugeseza. Raba Yezu umwana w'Imana zima araje yasezeranye mbere y'amajambo twawe tuvuga ko ntiyakangura ukwemera kwacu, araje yagusezeraniye hamuzamukire muri we. Ndaba mu nyuma rero ati muntu ukwemera guke mugabo Petero yarabonye Petero kwagira apfe mugabo arasigaza kandi kukwemera gatuma hamagara gatuma ubwoba bw'igisabisho. La peur devient prière. Il reste la foi, laquelle reste suffisante pour que la peur devienne prière. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Bandu b'Imana, mu magorwa murimwo, amagorwa na uzochahindura mu gisabisho. Ntabaramukama. Uko iryo nijwi ry'umworo. Muvyo ko abantu twese turaboro. Abo ni babandi bavuga ngo Mukama nuze Mukama ntabaramukama. Bibwire Yezu ntabaramukama. Bwire Mukama Yezu. Uko Pawulo yabivuze mu kete rya mbere ko Nyakoreni 13:22 ntabaramukama ijwi ry'umworo kuko ubonye ingorane natwe banyakubahwa ukazobona ugize ibyago hindura ibyago mu gisabisho bihereze Yezu ntabara bimwereke bimwegurire bitanyishikanwe ndagu ntabara Mukama hama ndayikweguriye ndakwegura ukondi. Yezu Kristo niwe kirumara wanje niwe nkura mu cago nurondere kwimenya ngo nje mu miti y'ikirundi ndonka abana ngo nje kubapfumu ndonka abagabo ndonka abagore no ndonka ubutegetsi no oh la la ko nugupfa nabi. Yesu andra kwimenya atabazima yacu subira inyuma mu vy'ikirundi. Hari imico y'ikirundi mibi cyane yapfumuriza imiti y'ikirundi za kubaganga b'igihugu cy'u Burundi na Yesu Kristo ibindi birakaki. Kubera iki murambwira harabambye bati niko twakuze mu vy'ikirundi bati imiti y'ikirundi ivyo Imana yaradutabara mu ivyo bintu kuko ataco twari tuzi. Ni nk'umuntu akuriye mu bantu barya abantu atakindi azi reka ntaca yagira atayindirasi azi akabona barya abantu ntaca yagira. Mugabo rero Imana ishaka batera baje imbere musanga aradukuza adagutata tuje imbere ndabakara ko muri Bibiliya ivyo byitwa la pédagogie divine. Ndabakara gasazo muri Bibiliya muri uka Eliya ariko agwana vyagomana vy'abandi igitabo ca mbere c'abami gane ca 18-19 siko. Hanyuma Eliya yarasavye Imana ngo impanuro muri vuye mu ijuru utikize abasenga Baali n'ingomana vyiwe kandi Imana igihe ca Eliya yaramugamburukiye. Ariko reza amaze kuza muravyibuka muri Lukigana 9:56 igihe agomba guca Samariya mu karere k'Isamariya bagomba kuba ahantu banka Yezu mu Lukigana Yohani na Yakobo wabwiye Yezu ngo hamagara umuvuye mu ijuru ubaturire. Yezu arabakundiye oya yavuze ati mwe mwaranyobeye umwana umuntu yaje gutikiza aze gukiza. Kubera iki gihe ca Eliya Imana yemeye ko umuriro uva mu ijuru ukamara abantu basenga Baali
niho Eliya yarageze, niho Eliya yarageze. Imana ifatira aho tugeze. Dieu nous prend là où nous sommes. Mugabo Yesu amaze kuza, apana kwica umwasi wawe, ahubwo muhezagire. Apana kwica umwasi wawe, ahubwo muhezagire. Mukama sako turatuje imbere. Kera mwaje mu vy'ikirundi, ubu yasaho ivemo kera Mukama shaka ko turatuje imbere. Mukama aradukuza. Nimuvuga ngo niko twakuze. Oya. Muribuka ingene Imana yabwiye bene Isirayeli mu gitabo cy'amategeko ikigabane ca 18 kuva ku 8. Imana yabwiye bene Isirayeli amajambo ati: niwamara gushika mu gihugu Mukama Imana yawe yaguhaye, ntuze wiga gukora amashano akorwa n'ivyo bihugu uzohasanga. Nihaze haboneke iwawe umuntu n'umwe aturiye umuhungu wiwe cyangwa umukobwa wiwe watange kwimaziye, aratanga imazi by'abantu nk'uko ibindi bihugu byabikora. Ndabandanya ngo aturiye umuhungu wiwe umukobwa wiwe mwishikanwa. Ntihagire iwawe umuntu n'umwe apfumura, agendeza, aragura cyangwa aroga, umugundisi, uhanuza umuzimu cyangwa rumenyi uhanuza abapfuye. Nkako ukora ivyo wese Mukama Imana muraba nk'ishano, kandi amashano niyo yatumye Mukama Imana yawe yirukana abo bantu akabakura imbere yawe. Uramweranda imbere y'Umukama Imana yawe, kuko ayo makungu uzokwirukana arumvira abakunda kugendereza n'abapfumura. Ariko wowe Mukama Imana yawe ntacyo yakurekuriye kugira gisa n'ico. Nuko Imana ivuze mu gitabo cy'amategeko igabane ca 18 kuva ku 19 gushaka ku murongo wa 14. Ntuzibikore. Pawulo akavugishwa n'Imana amangwe ngo niko twakuze meno. Pawulo yavugishwa n'Imana kitandikanya Roma 10:12 avuga ati: nimuhereze mu buzima bwanyu gishika mazima shikimana kunyota, ngo nimufate imigenzo y'iyisi. Bene Isirayeli barasubiye inyuma bapfa nabi. Harageze igihe bacurisha ishuri, mwavyumvise, barayisenya ngo Imana ya Isirayeli. Mungu we, ahari mu gitabo cy'Ingungu 3:2, kandi Imana yari yariyeretse. Muribuka mu gitabo cy'Ingungu 14:15, harageze igihe bantu b'Imana, harageze igihe Imana bamaze kuja bukuruzi rwabica. Miriyamu ari umugore aravuza ingoma, bene Isirayeli baratamba bashyira hejuru. Musa atazi ubwiza bw'Imana, ngo nimutunaze Mukama kuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Musa atazira Imana, baribagiye, ariko Imana yaguma yibuka yibutsa bene Isirayeli. Mu gitabo cy'amategeko 18:9 ngo ntuze wibagire ivyo Imana yagukoreye. None shaha harageze gucurisha ishuri, gusura imfupi, gucurisha ishuri naho sondera kwibako, rondera abagabo madayimoni genda mu mafungo wagirwe n'ishuri ucurisha. Gucurisha ishuri naho sondera amahera agiye mu kuzimu. Ivyo bitera ibyago. Umuntu wese akora ivyo ntashobora gupfarosa umugisha. Nababwiye ibintu biteza imikoshi no kuja mu bapfumu, cyangwa ko baraguhereza abavyeyi bawe kera, cyangwa icawutireze biteza imikoshi n'imivumo.
hari umugore yaje yambwira ndamwumviriza ati je singisinzira ndapfuye nabi ndaragaragurika. Hanyuma ndamubaza, yari mugore w'umuterambere wa cane we hejuru. Hanyuma ndamubaza, none wewe kumengo wubatse vuba? Ndamubaza, none wewe igihe wubaka warireze ibyaha byose? Warabyireze ibyaha byose? Warabyireze igihe wubaka? Wa mugore atangura kurira ati oya. None urizo ni iki? Ati jewe sinireze. Aha ni hari mucemerezo, mve neza siko muranyumva? Hasi mucemerezo kandi rero yampaye uruhusha ko ndabivuga, ntanga umuco. nta none wapfa amenye kuko Imana irampungabire guca nibagira abantu mwe nawe. Hanyuma ati jewe, bamugatangura kurira ati jewe nishe abana 11 ko nakoroye inda 12, ndi umukobwa sinigeze nirega jewe sinigeze ngo narireze ibindi ibyo ntabwo nireze. Mungu we, en fait ayo mavi yumviye ndurimba mu ijoro yari mizimu mutera yabo yishe yababwa amashani mizimu mu kifaransa yitariye les esprits mauvais de mort. Hanyuma dushobora kuza ngo ubohogwe na Kristo utarafata ingingo yo gusezera ivyo bintu. Namufata ingingo bantu b'Imana, munese afata ingingo yuko asezeye ivyaha, asezeye ivyo zikuja mu marozi cyangwa afashe ingingo yo gukora mukuri. Iyo mugiye kwirega abantu b'Imana mukaba kuvuga ivyaha mubizi, mutanga ivyaha byose mwagize bavuze n'ivyo vy'amayeri warese kuvuga ubizi, ariko uje kwirega ukibagira ko ubwenge bukimana kwabara ibyaha byose. Kubera ikitirega byose gushaka kuboneka neza, aca mufata imigenzo y'ab'iyi si, cyo kimwe n'imigenzo ya kera aca muyifata. None abantu bashika imigenzo ya kera, ndibuka Papa Benedicto 16 akiri umukardinali yitwa Joseph Ratzinger yavuze amajambo ati le Christ est désigné comme la vérité et non pas comme la coutume. Ati Yesu yatwishuriye nk'ukuri guhoraho, ati yatwishuriye ko ari imigenzo. Yesu ni inzira, ukuri n'ubuzima. Nimuze twegera ubuzima, ngo twegere ubuzima muri Yesu. Humura duhumurize, twegere ubuzima yabuze imigenzo. Kuko abanyaroma igihe cya Tertullian bavuga ibyo bita consuetudo romano, ngo imigenzo y'ikiromani, ngo twebwe tugendera ku migenzo y'ikiromani. Niko bavuga abigihe cya Tertullian hariya abanyaroma. Kubyo abakristo bavuga ngo nawe babategeka ngo bafate imigenzo y'ikiromani, cya kiromani, imigenzo y'ubweruzi, ubusambanyi, yo kwicana, igirante, y'ukutaduga byose, ubuhimbiri bwose. Nawe abakurambere mu kwemera le père de l'église niwe avuga ati le Christ s'est révélé non pas comme coutume, imigenzo, mais c'est révélé comme la vérité. Ati yavuze, ati yatwishuriye ko atari imigenzo, ati ko ari ukuri. None bantu b'Imana, nuko rero ishengero ry'Imana, nuko rero igihe kirageze rero, itegure guhura Yesu umwana w'Imana nzima, itegure nyakubahwa, itegure mwe Petero abwishwa n'Imana bitubeko twe nawe. Bimwe Petero abwishwa n'Imana twe nawe bitubeko nyakubahwa. Bimwe abwishwa n'Imana
Petero abwishwa n'Imana bituye ko twe nawe ibikorwa by'abatumwa kigabane cya gatatu. Petero agiye Yerusalemu gusenga, ikimuga kiramubona ati ndaba nyakubahwa, ndi umworo nkawe, ndi umukene nkawe, ariko udutungisha n'umwe, ku izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti muhaguruke. Hanyuma atangura ati nuko maze Petero rero ati kwemera iryo zina niko kwamuhamagara murorera, nimwiga rero muhinduke ngo mukire ibicumuro byanyu, bari cyagihe cyo guhemberwa kiva mu maso y'umukama gishike. Imana barasane ko izera batabaza bamucunguza bemerera Yesu Kristo. Nitwigaye duhemburwe n'Imana. Igihe cyo guhemburwa mwami wanje Yesu ni iki? Duhemburwe nawe mwami wanje, duhemburwe nawe Mukaristiya. Nibutse ijambo ryiza Kardinali Raniero Cantalamessa yavuze. Raniero Cantalamessa ariko aravuga Yesu Mukaristiya ingene amuvuga. Iyo twakira Yesu Mukaristiya ingene bigenda, ati Imana Data tubonye twakira Yesu Mukaristiya muri twebwe abona Yesu. Abigeranya na hamwe Yakobo yagenda kwiha umugisha mukuru we inde Esawu, Yakobo mwene Isaki. Urumva ati Imana tubona gutyo, avuga ngo ka Jacob se présentant à son père Isaac pour recevoir la bénédiction à la place de son frère Esaü, le père remarqua que la voix n'était pas celle de l'aîné, mais les vêtements qu'il avait endossés faisaient croire que c'était lui. Et il donna sa bénédiction. Ati Yakobo yaraje azi imbere ya se wiwe Isaac, kuko murazi ko yapanga umupangu na nyina wiwe yakunda Yakobo. Atazi imbere ya Isaac aramukorakora ko Isaac yari yarahumye, yumva umubiri ni wande ni wa Esawu, ko yari yambara urusato, nyina yari yamupanga impango. Abo bagore mugabo icyo bashatse kwita barakita, icyo bashatse gukiza barakita, icyo bashatse gukiza birabagora badasabye Yesu. Twese ni uko nyene sawa. Hanyuma ati ndakoze ko numva umubiri ari wande wa Esawu, atariko ijwi ni ryande ni rya Yakobo. Mu gitabo cy'Amambu 7:1 acavuga rero Kardinali Raniero Cantalamessa, quelque chose semblable à Dieu quand nous nous présentons au Père Céleste. Ati ikintu kimaze gutya ndetse n'icyo dushikira tujya imbere Imana Data mu ijuru. Après avoir reçu l'Eucharistie, il nous prend pour son Fils unique et nous bénit. Ateje kwa Yesu Mukaristiya, nawe Imana Data mu ijuru adufata ko turi umwana wiwe, wa mwana w'ikinege wiwe Yesu Kristo, agaca duhezagira abasha ko twatwamba mu biro Kristo. Mu kutubona atubonamwe Yesu twakiriye, abona Imana, abona Yesu muri twebwe. Ewe erega mpora nibaza Yesu akura, Imana Data kuravye, mpora nibaza ko yambara amarori ariko amaraso ya Yesu, agatabona ati aka gakobwa kanje nacunguje amaraso y'umwana wanje, abona amaraso ya Yesu urugikundi roshe. Ewe kutishima wungana kweri. Ati none que demande-t-on de nous en échange de tout cela? Ati none cyadusaba iki rero? Rien sinon ni profonde reconnaissance. Nta kindi adusaba atari kumukengurukira bihebuje. Si elle est sincère, alors elle nous fera sortir de notre inertie spirituelle. Adukengurukira Imana mukuri acadukura mu buzeze bwacu. None bantu b'Imana, nako duhereze rero Yesu, tumuhereze iki? Ubusambara bwacu. Duhereze Yesu ubusambara bwacu, duhereze Yesu ibyago byacu, ibyo afise byose
yezu ibyo afise byose ni ibyawe. Umubiri yarawuguhereje ikintu umubiri wanje, amaraso yaguhereza n'amaraso yanje, amajambo yaraduhereje n'amajambo yiwe. Nta kintu yezu afise kitari icawe. Ijambo ryiwe, umubiri wiwe, amaraso yiwe, yezu ni ingabire nahawe. Origene yaciye avuga ati numube abakunzi mukama, devenereza amoureux du Christ, mukama naraguhawe. Yesu ibyo bise byose ni ibyanje mwami wanje, nico gituma kunkiza ari garanti yezu wanje. Icyo bise cyose ni cyawe, ibyo bise byose ni ibyanje mwami wanje. Muri warawumpaye wawe ndawufungura mu kanwa, narashaka uko nyene, ijambo ryawe uko nyene. Yezu ntacyo mfise kitari canje. Icyo gituma uvuga ati muntu ukwemera guke, icyatumye ukekereza niki? Yezu ntakimukama rero. Mukama wanje Yezu urakoze, Yezu wanje. Ibyo bise byose ni ibyacu mwami wanje. Urubadutangiwe mwami wanje, urubadutangiwe. Amen. Nitegere twese tunywe kubwo rutare, bene Israeli banyoye ko nabwo niko Kristo. Nitwegere twese tunywe kubwo rutare, bene Israeli banyoye ko nabwo niko Kristo.